Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi iwacu, kaze muri kino kiganiro cyo kuzirikana ijambo ry'Imana kuri umunsi wa kane ku ndwi ya mbere muri kino kiceranda c'ubushikiro. Ngibi rero bisomwa tuzirikana ko igisomwa ca mbere cavuye mu gitabo c'umuhanuzi Isaya mu kigabane ca 26 kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa gatandatu. Izaburi nayo ni Zaburi 117. Inkuru nziza tuyisanga muri Matayo kigabane c'indwi kuva ku murongo wa 21 gushika ku murongo wa 27. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Isaya. Kuri urya munsi mu gihugu ca Yuda bazoririmbiramwo ururirimbo ngo dufise igisagara gikomeye. Imana yaratwubakiye uruhome n'uruzitiro rudukingira. Nimwugurura amarembo hinjire ca gisata ceranda c'intahemuka gifise umutima rugabo kandi kizigama amahoro, kuko ari wewe cizigiye. Nimwizigire umukama imyaka yose, kuko umukama ari we gitandara kizokwamaho imyaka n'imyaka. Nkako nanone yarasubije hasi abikurira baba mu gisagara cishize hejuru. Niwe yabatembagaje, abatembagariza hasi no mu mukungugu. Azi ibirenge vy'abato bato n'ivy'abakene birabakandagira. Iri ni ijambo ry'Imana. Aragahezagirwa uwuje kw'umukama. Aragahezagirwa uwuje kw'izina ry'umukama. Shemeza umukama kuko ari mwiza, kuko ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Hako wishimira abantu, worondera amahungiro ku mukama. Hako wishimira bene ingoma, worondera amahungiro ku mukama. Aragahezagirwa uwuje kw'izina ry'umukama. Nyugururira ibirimba vy'ubutungane, mpave ninjire ngo ninahaze umukama. Ngiryo irembo ry'umukama, aberanda nibo bashobora kwinjira. Ndagushemeza kuko wanyumviye, ukambera umukiza. Aragahezagirwa uwuje kw'izina ry'umukama. Dukize mukama, dukize, duhe gutabaruka mukama. Aragahezagirwa uwuje kw'izina ry'umukama, turabahezagiye turi mu ngoro y'umukama. Aragahezagirwa uwuje kw'izina ry'umukama. Ubu naho tumvirize inkuru nziza. Ivyo dusoma mu nkuru nziza yanditse Matayo. Muri rya minsi Yesu yabari abigishwa biwe ati, erega abangira ngo mukama mukama sibo bazokwinjira mu bwami bw'ijuru, abazokwinjirayo nibajya bakora ico data anga ijuru ashaka. Umuntu wese rero yumva ayo majambo mvuze akayakora asa n'umuntu w'inkerebutsi yiyubakiye inzu ku rutare. Imvura iragwa, imivo iratemba, ibivumbuzi biraza vyahigiye iyo nzu, ariko ntiyasiduka kuko yubatse ku rutare. Nawe wumva ayo majambo mvuze ntayakore, azomera nk'ikijuju cubatse inzu ku musenyi. Imvura iragwa, imivo iratemba, ibivumbuzi bikisuka kuri nyanzu, nayo igasenyuka, agasigara yifumbereje. Dushimagize inkuru nziza Yesu Kristo. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'Umutima mweranda. Amen. Umukama niwe gitandara kizokwamaho
imyaka n'imyaka. Bavukanye turazirikana rino jambo ry'Imana dushikirijwe kuno munsi. Twaraye dutanguye kiceranda c'ubushikiro uyu munsi wa kane kw'indwi ya mbere. Twatanguye rero urugendo gukwemera, ni inzira y'ukwemera izodushikana ku munsi mukuru wa Noweli. Ariko imbere yaho turazirikana ko urwo rugendo umuryango w'Imana wagize, maze Imana ikawegera kugira ngo yukomereze ukwemera. Imana ni inkingi canke urutare rw'igihugu cayo hano kw'isi. Abayirukira barabona ico Imana kubashoborera kuko kurabakiza. Tuyiyegereze rero bavukanye mu guheba akabi kose, itubere nayo igitandara c'ubuzima bwacu. Igisomwa ca mbere rero cavuye mu gitabo c'umuhanuzi Izaya. Tumvise amajambo atari make komeza mu kwizera Imana. Muri ico gihe Israeli yari kuba atagira uko avugwa. Nkako nyene Abayahudi bari bikwiye ku Mana, barigenjeje ukutariko, baraguye mu bicumuro vyinshi bitagira ingano, baragendera mu bikorwa vy'akarenganyo, bararangwa n'ibikorwa vy'indambi, eka na cane cane ca gicumuro gihambaye mu maso y'Imana cyo gusenga ibigereranyo. Barikura ku kwemera k'ukuri kwa kundi kw'abasokuru, Imana nayo bayishira ku ruhande. Inkurikizi ntizatevye kwibonekeza ku muryango wayo, kuko Yerusalemu yavuye hura n'isanganya rikomeye, irasamburwa, abayo bose barasamburwa, mbere baratwagwa, abarokose baratwagwa kuba imbohe hariya muri ca gihugu c'umupagani Nabukadinezari. Ivyo rero biraheza birababaza igihugu c'Isirayeli kiri ngaho mu buhungiro. Ibimenyetso vyaranga isezerano ry'Imana n'abayo vyabaye nk'iryahanaguritse. Ivyo bimenyetso ca mbere ni uko igihugu c'Isirayeli atariho bakigwa bwa butaka Imana yabaye barabutaye, busigaye burangwamwo abapagani gusa. Rwa rusengero ryo sinagoga rikuru, ikimenyetso c'Imana mu bayo carasambuwe, busigaye ari umusaka ari umunyota gusa. Ntibakironka aho basengera, baravyibuka intumwa ikabica. Nta mwami bagifise kuko bari mu buhungiro, basi umwami abaganje abahonyoye ku gakanu, umwami w'abapagani, mbere abarondera kugira ngo basenge ibigwamana vyiwe, kandi akabakoresha ibikorwa nyene vy'akavunyamafiro vy'umuja nyene. Rero ivyo vyose vyaratumye Israeli yihebura, ukwemera ko batari bake kurasubira inyuma, kuko bavuze bati Imana yaraduhevye, Imana nikitwitayeho. Ukwihebura kuraba kwinshi. Burya rero bavukanye, Imana n'umuvyeyi ntigira iheba bayo. Kurya umuvyeyi agisha avuga yirirwa ntirirare, niko n'Imana yacu imeze. Ikigongwe cayo n'urukundo rwayo vyama hafi cane. Nkako nyene Imana yogira nk'uko tugize abantu, nta muntu n'umwe yosigara kw'isi. Umuhanuzi rero Izaya Imana yaciyeko kugira ngo iremeshe igihugu cayo, ikabashikiriza iri jambo ryiza tumvise, ijambo ry'izero. Ati kuri urya munsi mu gihugu ca Yuda bazoririmbiramwo ngo dufise igisagara gikomeye. Tukuvuga hari umunsi Mukama ateganya yuko igihugu ciwe kizoba casubiye mu ntara cagenewe, kandi ko Israeli na Yerusalemu bizosubira kubakika kandi bigasubira gukayangana nka kera. Mbega bizogenda gute? Ariko Umukama ni wenyene azi inzira ziwe, kandi ijambo ryiwe ntiribesha. Imana ishobora vyose. Ngo bazovuga bati Imana yaratwubakiye uruhome n'uruzitiro rudukingira. Imana niyo kingira bayo bavukanye, nizo kwirukana n'aba banyamahanga b'abapagani baje gusenya no guhonyora ku gakanu umuryango w'abana bayo, maze ibatsimbataze ku rwa ruhome urushinge hirya no hino, hejuru no hasi, ku mpande ku mpande, maze ntihagire n'umwe akuka umutima, ntihagire na kimwe kibakakaza. Azoza arinzi koko akunda igihugu ciwe.
ati kandi nimwizigire umukama imyaka yose, kuko umukama ari we gitandara kizokwamaho imyaka n'imyaka. Isirayeli yarabonye yuko kwirukira ibinazi, kwirukira ibitari Imana y'ukuri ko bitwara mu gaheza kandi bigatakaza, bizana amaborogo n'amarira. Ariko wirukiye nyene inganji niwe gitandara kizokwamaho, rero amahoro araboneka n'ubuzima bukaza. Aya majambo arakomeye rero bavukanye, tokwiza kwiroresha ko tukaraba ingene abantu usanga iyo bashago canke biriya baheza bakihebura bakavuga bati Imana yaduhevye ntiri kumwe natwe. Ariko burya Imana iri kumwe natwe uko bigenda kose, cyaba mahirwe yaba no mu marushwa. Hariho umuntu usanga ashobora kuba ari mu gihe bimugoye, agategwa n'inzara, akabura ico afungura n'ico ahabiwe, ugasanga umuntu arabuze umutima wo kwemera Imana kuko Imana itamuhevye, ugasanga ariko aridoga. Ibambe yo mvukanyi, umukama arakubona kandi amayira yiwe ni meza. Hari ubaho ugasanga abaho akuka umutima amafaranga yo kuzoriha inzu, ikabuca bansora sifise ico nzo kwishura ine mazu, ugasanga umutima wa muri mu kirere. Ariko umukama aratweretse ko ariwe gitandara, umwishimiye naco azokwigira bura kandi ntazokwigira amaramara. Hariho abenshi usanga kumbure babana n'abantu babatega imitego hirya no hino, ugasanga base babaye benshi barabikwereka, badashaka yuko botera imbere, bagashaka yuko bomererwa nabi. Burya bavukanye nko kujya kuvuga mu Kirundi bati umwansi agutira icobo, Imana ikagucira icanzo. Umukama niwe azogutira icanzo, ntugire ubwoba, guma hamwe kandi usenge kandi witura Imana, mubwirana n'umukuri niwe azokubera inkinzo kandi niwe azogukiza, azogusimbisha n'ivyo vyobo bariko baragutega, umukama azoguha ubuzima. Kumbure hari n'abantu usanga bari ku musego canke bari mu mabohero hirya no hino, bashobora kwihebura bati Imana yaramyibagiye, Imana ntiba, Imana ntinkunda. Hibambewe uwo mwiheburo nushire ku ruhande. Umukama aratubwiye baciye kuri Isaya yuko wenyene azokwiyubakira igisagara, mbere bazotangara. Ivyo bisigura yuko umukama ariko arakubona kandi niwe azogushira hejuru, azosubira kuguha amagara, azosubira guha uwo mwidegemvyo ukeneye, agusaba kumwizera no kurangura ico ashima. Muri kino gisomwa cy'inkuru nziza naho twumvise amajambo atangaje umukama yatubwiye, abantu bashobora kuyumva bikabatera ibibazo vyinshi. Aravuze ati abangira ngo mukama si bazinjira mu bwami bw'ijuru, abazinjirayo nibajya bakora ico data ahangamiye mu ijuru akaka. Twebwe nk'abakristo twama tubona abantu basenga cyane, tukabatangarira kandi tukifuza kugira nkabo, ugasanga biratunaniye kubera kumura umwete muke, kudebukirwa n'ibindi. Tukabatangarira ati yemwe urya muntu arazi gusenga, kwiriwe azoja mu ijuru. Ariko tumvise yuko umukama atari vyo atubwiye. Mbega mu kuvuga ayo majambo yashatse kuvuga iki? Mbega yo atubwira yuko ukwiyambaza izina ryiwe, ugusenga ataco bimaze, atakafise? Ihibambewe igisabisho ni ciza. Yezu wenyene yamye asenga cyane. Iyo dusoma mu bitabo vyerana turabona ko Yezu Kristo yakunda kugenda ahirereye, maze agasenga akazirikana wenyene mu mutima wiwe. Mbere yarategetse abiwe kwama mu gisabisho ati nimwame mugavye kandi musenge, umwana w'umuntu azoza umunsi mutazi. Ugusenga rero ni vyiza cyane. Igisabisho kirafise akamaro kanini mu buzima bwacu, tugikuramwo inguvu z'umutima, umutima wacu karema, tukamenya yuko ngendanira uwo turi kumwe yambere nkinzo. Igisabisho tugikuramo inema ya mutima mweranda, uwo muco wa mutima mweranda maze akakumenyesha cyo wokora gishimishije Imana, ubikura mu gisabisho. Mu gisabisho tuhakura ubwo komezi bw'ubukristo. Ubukristo bwacu buraheza bukakomerera, ko uraheza ugategera akaranga kawe k'ubutu, ico wemera ico ari cyo. Imana ikaguha umuco wo kubitegera mbere no kubishira mu ngiro.
igisabisho kidufasha kugumya imigenderanire myiza n'Imana. Turi abana b'Imana, mbere bikaguha akanyamuneza ko kwitwa umukristo. None rero bavukanye, icyo Yezu Kristo yashatse kutubwira muri aya majambo tumvise uno munsi ni ikihe? Ashatse kutumenyesha ijambo rikomeye. Igisabisho ukora muvukanye nigindure imico n'imigenzo yawe, ukore icyo Imana ishima. Gusenga ni vyiza, mugabo kandi mu buzima bwawe bwa misi yose ukore ikijanye n'ubukristo. Ugusenga no gukora neza birafatanye, birajanye. Nayo ubundi uwo bantu babandi bagira ibisabisho birebire kandi bagasenga cyane, ariko mu buzima busanzwe ukaba umuntu bayoberwa akora ibitaruranye, wava witwa umufarisayo. Dufate nk'umuntu akunda igisabisho ariko ugasanga ari imbere mu vyumviro vyo kwica canke akabisha mu ngiro akica abantu. Uyo muntu ababaye umufarisayo, kuko ntibijana. Ugusenga Imana n'ugusenga Imana y'ubuzima, gusenga Imana y'urufu. n'Imana itanga ubuzima kandi yifuriza ubuzima abantu bose. Nk'akarorero turabe abakenyezi bamwe bamwe cyangwa n'abigeme bamwe bamwe usanga bashira imbere gukorora inda kandi bakabigira ubuhizi, ntibamenye yuko ari ukwica. Ugasanga ngo n'abantu bakunda gusenga bazi igisabisho. Murabe ingene abantu bihutira gufata vya binini canke n'ibindi bintu ubu bahabwa ngo nuguhagarika imvyaro ngo ku rugero, ntamenye yuko ivyo vyose ari biza kunigira mu mugambi w'Imana, ari biza kwica ca kibondo Imana yarihaye ubuzima. Kuko umuntu atabaho gusa kuva avutse, abaho kuva agisamwa mu nda y'umuvyeyi wiwe. Kandi ugasanga abagira gutyo n'abakristo, ugasanga n'umukristo w'imbere ijambo eklezia imwigisha ntaryumve, ugasanga cya gicumuro cyo kwica kigenda kimukurikirana. Ubwo rero aba yigenjeje nk'umufarisayo. Umuntu yoba ari mu gisabisho akaba mu buzima bwiwe ari gateranya, akaba umubeshi, akaba umusuma, canke akagendera mu bintazi kuko avuga ngo nukuvomera zoze uko utazi uruzokwama kare. Uwo muntu aba yihenze, abagendeye amayira abiri, kandi amayira abiri raniye imfisi, ababaye umufarisayo yamuje. None bavukanye, umukama aratugabishije kandi adukebuye. Ukuriwe gushinga ubuzima bwawe muri Kristo Yesu, imvugo yawe yamijana n'ingiro. Ushinge ubukristo bwawe kuri rutare nyawe, rutare nawe ni Kristo Yesu wenyene. Ukuri kumwe na Yesu Kristo ntaco atinya, kandi abatoranye inzira y'ubuzima budahera. Dusabe rero bavukanye, ntore z'Imana dusangiye, dusabe ngo iki gihe cy'ubushikiro kidufashe kwigaya aho hose twirukiye ibitari Imana, hose twarondereye urukiza aho rutari. Twirukire urukiza muri Kristo, niwe Mesiya kandi niwe aje kugukiza. Ivyo tubisabiranire Bikira Mariya mugabekazi w'abakristo, nudusabire utuye mu ngoro. Amen. Kw'izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda. Amen.